Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Mwiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 2 z'ukwa munani kuwa gatanu mu mbabari. Muri Sudani hakomeje inkeke z'intambara yayogoje igihugu aho abantu babarirwa muri za miliyoni bugarijwe n'inzara ikaze. Mu Burundi haravugwa inkuru y'ifungwa ry'umurezi waheze muri gereza kandi urukiko rwaramuhanaguyeho icyaha cyo gusebanya. Turajya no mu Bubiligi ahavugwa abarundi, abanyarwanda n'abanyekongo bagerageza kwiyunga binyuze mu muziki. Birubaka cyane ubona abantu bahora babana barabana yingwe, ubona ko bariko barasangira, bariko baratamba, umwe agatamba icazi undi akaryoherwa n'ico atarazi. Tusa ni ibintu biryoshe, biratangaje n'ukuri kwa Mungu, biraryoshe kandi birubaka. Haravugwa mu mikino kandi ntibibagirwe n'abaza muganga. Byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru turabirambura mu kanya nyuma uko Nina Iradukunda abagezaho izindi ngingo z'ingenzi zavugwa ku isi. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burusiya vyemeye ko Vadim Krasikov, umwicanyi yari yarakatiwe, yarekuwe mu gikorwa cyo guhanahana abanyororo. Yari umukozi w'urwego rw'iperereza ry'u Burusiya, yari yarakatiwe gufunga ubuzima bwiwe bwose mu Budagi. Yasubiye i Moscow muri iri joro ryakeye ari kumwe n'abandi bafungwa 7 b'Abarusiya n'abana 2 barekuye. Inkuru ya Dani Abahad mwumva mu ijwi rya Florentine Kwizera. Vadim Krasikov yisharashe uwahoze ari umugaba w'umugwi witwaje ibigwanisho w'Abacecene Zelimkan Kangosvili ku muranga izuba riva muri parike y'i Berlin ku mugwa mukuru w'Ubudagi hari muri 2019. Sentare yaciye urubanza ivuga yuko leta y'Uburusiya ariyo yararikiye kugira ngo yicwe n'ubwo ubutegetsi bwa Moscow bubihakana. Irekugwa rya Krasikov ryaguye n'abantu mu Budagi. Abajyango ba Kangosvili bavuga yuko batagishijwe inama kandi ko vyabababaje kubona atabutungane buriho mu isi. Ku rundi ruhande, ubutegetsi bwa Kremlin bwavuze yuko abana 2 baraye barungitswe nijoro bamenye yuko Abarusiya ari uko bamaze kugera mu ndege kandi ko atarurimi rw'ikirusiya bavuga. Abavyeyi babo bari bakatiwe bafatiwe muri Slovenia aho barezwe yuko bari bamaneko bakoresha ibitabo by'inzira byibazwa yuko ari byo muri Argentina. Umuntu umwe mu bakomeye batavuga rumwe na leta y'u Burusiya bafunguwe ejo mu gikorwa cyo guhanahana abanyororo, yateye akama abantu ngo ntibibagira abandi banyororo ba politike b'Abarusiya. Oleg Orlov n'umukuru w'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Memorial ryatsindiye agashimwe k'amahoro kazwi ku izina rya Nobel Peace Prize. Iryo shirahamwe rikaba ryarahagaritswe gukorera mu gihugu cy'u Burusiya. Umutamukanyi wavuga ko atigeze amenyeshwa ibijanye no guhanahana imfungwa, ko ivyo yabimenye ari muri bisi. Ishirahamwe Memorial rivuga ko hari abandi bantu barenga 340 bagifatwa nk'imfungwa za politike mu Burusiya. Vyaragaragaye ko nta numwe yarekuwe muri Belarus mu guhanahana imfungwa kiretse Umudagi umwe gusa yarahafungiwe. Abantu 100 bitabiriye amasengesho yo gusezera ubwa nyuma ku musigiti wa leta uri Doha ku mugwa mukuru wa Qatar. Umukuru wa politike w'umuhari Hamas Ismail Haniyeh yagandaguwe kuwa gatatu ari mu rugendo mu gihugu ca Iran. Abategetsi bo mu bihugu byinshi by'Abarabu n'Abaislam bitabiriye urwo rubanza, harimwo n'abategetsi bo hejuru mu muhari Fatah mu kiba wa Hamas muri Palestine. Dr. Abdullah ni cegera ca komiseri w'inama nkuru ya politike y'umuhari Fatah muri Palestine, ayobora akarere kigaruriwe na Israel ka Cisjordania. Yabwiye BBC ko imihari Fatah
na Hamas isangiye agashavu kubera igandagurwa rya Ismail Haniyeh. Birashoboka ko haba hariho itandukaniro mu buryo bw'imikorere hagati ya Hamas na Fatah, ariko iherezo rya byose ni uko twese twifuza ko Israel itakomeza kwigarurira ubutaka bwacu, ndetse tukagira no ku bwigenge n'ubutavogerwa bw'igihugu cyacu Palestine nka kimwe mu bigize umuryango mpuzamahanga. Rero iki ni igihombo ku banyapalestine bose, hatitawe ku ngengabitekerezo cyangwa politike y'umwe cyangwa undi, kandi twese tubona ko Israel ishyira akarere kose mu rujijo n'akajagari. Igihugu cy'Ubufaransa cyasabye abanyagihugu bacu bari muri Iran kuvayo byihuta. Ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu bwavuze ko hashobora kongerekana ibikorwa vya gisirikare mu karere inyuma yaho Teheran yagirije Israel kugandagura Ismail Haniyeh ku gataka kayo. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Venezuela Ivan Gil yagirije leta zunze ubumwe za Amerika kugerageza gutembagaza leta ya Perezida Nicolas Maduro mu gukekeranya intsinzi yiwe mu matora yo ku munsi w'Imana. Kuwa kane umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken yavuze ko hari ibimenyetso byinshi cyane byerekana ko umukandida atavuga rumwe na leta Edmundo González ari we yatsinze. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko hashobora bashoboye kuronka 2/3 by'ibiharuro by'amajwi yavuye mu tuzu twitora ngo bikerekana ko umukandida wabo yaronse amajwi 60%. Leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byo muri ako karere byaranse ibiharuro byatangajwe. Abashakashatsi baragabisha ko hari mu kwaduka ikiza c'ingwara ziterwa n'amazi mabi mu ikambi y'impunzi irimwo abantu benshi cyane mu gisagara cy'igoswe ca El Fasher muri Sudan. Ivyegeranyo vyavuye mu bushakashatsi bwa Yale Humanitarian Research Lab vyerekana ko ubwinshi bw'abantu bateshejwe izabo bari mu ikambi ya Zamzam n'imyuzure iheruka vyongereje ibyago bituruka ku isuku rike n'amazi ari mu imyanda. Ku munsi wa kane icegeranyo c'ico kigo kigenzura ibijanye n'inzara gifashwa mu mugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU cerekanye urugero runini rw'abafungura nabi muri iyo nkambi kwateye mu kubuza kwinjira kw'imfashanyo. Iyo nkambi irimo abantu baba igice c'1,000,000 bahunze ingwano ziri mu buraruko bwa Darfur hagati y'ingabo za leta n'umugwi witwara gisirikare wa Rapid Support Forces PRIDA. Urakoze ni Niradukunda kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze